Mw'itangazo ryashizwe ahabona kw'igenekerezo rya 21 Ruheshi n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda ku kibazo c'abana bo mw'ibarabara, abakuze basegerereza canke abiyerereza mw'ibarabara ataco bariko barakora, ubwo bushikiranganji butangura bwibutsa ko ico kibazo cabaye ndanse mu bisagara bimwe bimwe, kandi ko imico n'imigenzo y'abarundi iriko iratituka, aho hari n'abakoresha abana n'abagendana ubumuga mu gusega. Ubwo bushikiranganji bwisunze igitabo mpanavyaha gisanzwe gihana abantu basegerereza, buvuga ko bwifatikanije n'ubushikiranganji bw'umutekano hamwe n'ubw'ubutungane bufashe ingingo y'uko abana baba canke biyerereza co kimwe n'abasegerereza ku mabarabara ko bahawe indwi zibiri kugira babe bavuye mu mabarabara. Nk'uko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo, ubwo bushikiranganji busaba ko umuntu wese yoba afise ikibazo kimutuma aja mw'ibarabara ko yokwitura abajejwe intwaro, iterambere ry'ingo n'ikibano kugira bamugire inama. Ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bubandanya bunasaba muri iryo tangazo ko n'uwufise umutima wo gufasha, yaba umurundi canke umunyamahanga, nawe yokwegera imigwi ijejwe gushigikirana iri mu nzego zose z'igihugu kugira bamwereke uko avyifatamwo. Mu gusozera, ubwo bushikiranganji bumenyesha ko uzorenga kw'izo ngingo azohanwa hisunze amategeko, imbere yo gusaba abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ikurikizwa ry'iryo ngingo, cane cane ahasanzwe habera izo ngeso.